akomakomeye bawe byakira gutya ico ndabibona ko Andre Runini turazi ko ari umunyegori yarabaye umunyegori wa kabiri igihe kitari gito mu nyuma Thibaut Courtois wagize imvune benshi mwarayibonye muri Champions League iheze Andre Runini abafasha cyane gose abatambutsa mu ma quart de finale ma demi finale ubona yuko yakoze ariko burya Alonso ikintu cama gihari abamenyereza bose hari gihe bavuga ati nimero imwe ya mari nimero imwe ati je narabanye nande na Thibaut Courtois dutwarana igikombe iyi finale bakinye batsinda Liverpool aravuga ati uyu yaramfashije ikintu gikomeye cyane gose rero nimero imwe burya ya mari nimero imwe kubona yuko we ashobora kuvuga ati Thibaut Courtois nubwo yogaruka uribuka yuko finale ya Champions League yagarutse abari waje mu igori bose baravuga bati Ancelotti akoze ibintu kabisa ntitwabishima kuko Andre Runini yadukoreye ibintu bikomeye ariko umumyereza aravuga ati uyu Andre Runini nta finale ya Champions League arakina nta gikombe arampa cha Champions League iyi odere ya finale ya Champions League ntayazi iyi atmosphere ntayafise iyi vibe ya finale na ya Champions League ntayazi rero kubw'ivyo ibindi yarabikoze ariko finale itandukanye n'izindi nkino avuga ati Thibaut Courtois yarakinya ama finale ati rero uyu unye niwe nshobora kwizera ko agira iki ashobora kumika igikombe kuko arazi arafite experience ya finale ya Champions League benshi baravuga bati burya rero aramurenganije Andre Runini ati oya ntamurenganije kuko we arashobora kumuha ibindi ariko finale ya Champions League nikinwa iratwago barayitsinda ahamagara Thibaut Courtois ati wewe uragarutse ndakubonere harya Andre Runini aravyumva rero nibi avuga ati okay Thibaut Courtois yagarutse urabona ko runo muri kino gihe abafatiriye Runini cyane gose abafasha mu nkino usanga bariko barakina we ugasanga arabafashije bikomeye cyane gose rero aravuga ati okay ndafise abanyegori babiri bakomeye rero kubw'ivyo ngira nkore ikintu twayibonye mu migwi myinshi arabikora akavuga ati hariho championnat hariho Champions League hariho na Copa del Rey twarayibonye mu gihe cy'aba Pep Guardiola avuga ati wewe nimba ari Victor Valdes uri ngaha hama uyundi azosama yari Bravo ati wozosama Coupe du Roi ndetse n'izindi akabagabura rero kubagabura navuze ati uno munsi Thibaut Courtois wewe ndagukeneye muri championnat na Champions League ariko wowe Andre Runini wewe Copa del Rey ni wawe bikomeye ni vyinshi rero yavuze ati nubwo twoshika muri finale abivuze kubera benshi barabibonye benshi barabonye yuko Carlo Ancelotti yo hageze finale kenshi agira icizere Thibaut Courtois aravuga ati okay uko vyogenda kose naho twoshika muri finale Andre Runini ategeza kuba agira asama muri rukino bivanye n'uzohura uwari we wese rero vyumvikana nico agareza kuba partage avuga ati wewe uzoba umpa muri ibi nawe nzokubaza ibi rero mvuga ko ari ikintu ciza kugira ngo umunyegori ntagume yicaye nico kintu abari ciza cyane gose akoze avuga ati wowe Runini uno munsi yompa ya Copa del Rey yo bari ikintu ciza nuko ku yindi nkuru hano tugaruke kuri Erling Brot Haaland ni nako n'umukinyi w'umusatirizi wa Manchester City bona ko yagize ikibazo ejo bundi aho novuga equipe yiwe ya Manchester City yari kwitara mu mitwe na equipe yande yakitwara mu mitwe na equipe ya Bournemouth yari mu gikombe ca FA Cup muri quart de finale mu ndwi mu mpera zindwi iheza ariko Erling Brot Haaland yagize ikibazo c'imvune aho reno musatirizi asubiye mu mvune kandi igira kabiri no mwaka ubona ko atari mwiza kuri we bigiye rero kumutuma novuga asiba match zigera kuri zitandatu ni kuvuga yuko ono Erling Brot Haaland agiye kumara novuga mu kiringo cy'amezi agera kuri amezi agera kuri hafi abiri ni kuvuga yuko azogaruka nko muri match za nyuma zirangiza ino sezo ariko kandi aritezwe cyane gose mu gikombe novuga c'isi c'ama club niyo mahigwe afise yonyene ariko byukuri n'uruhombo rudasanzwe agiye kuba siba rero match ya Leicester City muri English Premier League ku munsi wa gatatu wa match bafise match novuga na Manchester United izokurikira muri Premier League nyene ariko kandi agiye azosiba match ya Crystal Palace muri Premier League
azosiba match ya Everton muri Premier League, asibe match ya FA Cup bagiye kuba bakina na Nottingham Forest muri demi-finale, agiye gusiba match yindi ya Aston Villa muri Premier League. Match zigera kuri zitanu n'urukino rumwe rwa FA Cup muri demi-finale n'uruhombo rudasanzwe kuri Manchester City. N'uruhombo rukomeye cyane gose. Ni Haaland murazi yuko bari kubakina inkino za quart de finale muri FA Cup, aranabafasha aratsinda penalty, ariko ku munota wa 61 agira imvune yanashoboye kuberekana ku mafoto asohoka ari kuri beki, yagize imvune ku ijisho ry'ikirenge giwiwe y'ukuguru kw'ibubamfu, kandi mukaba muzi yuko umukinnyi aramukinya kwisha ukuguru kw'ibubamfu. Rero vyumvikana ni perte ikomeye gose kuri Pep Guardiola na Man City, kubona yuko umwe mu basatirizi bafise ariko aragerageza gutsinda ibitsindo, ariko ageza kugwana nawe na Pep Guardiola kugira ngo barabe yuko bogaruka mu bihe vyiza Man City, kufashanya kugira ngo barabe ko Man City yogaruka muri Premier League nako muri Champions League mu mwaka uza. Urabona yuko bakiko baragwanira ikibanza ca kane n'iyindi migwi. Rero gutakaza uyu mukinyi ukaba usa n'abakinyi ubona yuko ari bamwe amameforme atameze neza, abandi bakinyi ubona yuko bari ko baragabanukirwa. Rero iyi ni perte ikomeye cyane gose kuri Manchester City. Biboneka yuko muri kino gihe Man City izovuga ati uyu tubuze yadutsindira ibitsindo vyinshi, rero ashobora gusanga ari kibazo kibaye. Usanga bashobora kuvuga ati reka turabe wewe Omar Marmoush tukuzane ukine kuri nimero 9, urashobora kubishobora. Turazi yuko uri umwe yatsinda ibitsindo bitari bike mu mugwa juvamwo. Mbona yuko niyo shwa afise ashobora gushira, hariko iyi ni perte ikomeye cyane gose kubura Haaland muri zino nkino. Ubona yuko bagiye gukina inkino za demi-finale, bazi ko azoba yagarutse wa Nottingham Forest muri Premier League, kugaruka avuga ati turabe ko twogwanira ikibanza ca kangahe ca kane na za Chelsea, izi za Newcastle n'izindi za Aston ntituzi yuko bizokunda. Ibi rero azoba ari ikintu gikoni perte ikomeye. Ubona yuko uyu mukinyi niwe bavuga bati ashobora kubafasha kugura kuri ivyo vyose, kuko niwe mu ataka bafise. Ariko mbega Omar Marmoush azoshobora kubafasha ko we ni sezo yiwe ya mbere nivyo ariko aratsinda, amukoresha nyene bafashanya n'uyu Haaland, ariko ntawuzi yuko ashobora kuza akora nk'ivyo Haaland ashobora gukora, kuko bavuga yuko ashobora kugaruka mu mpera zino sezo. Uko baba bamwiteze muri Coupe du Monde Club, urumva yuko ako bizovana ingene imvune yiwe izogenda. Nuko rero nukurindira mbega umumenyereza azobikika gute. Ndavuga witwa Pep Guardiola agiye kuba novuga akinisha ino ekipi idafise umusatirizi gushika novuga mu mpera za sezo bimeze gute. Umva yego ari uruhombo rudasanzwe. Yes, tubandanye n'ikiganiro cyacu, ku nkuru novuga ziko zigenda zivugwa hirya no hino ku mugabane w'Iburayi. Kiki ni kintu novuga gitangaje ndetse cabaye, ariko kandi cyo gukeza ni umukinyi yitwa Kipembe muramubona, uno mukinyi w'inyuma wa Paris Saint-Germain, yamaze igihe kinini cyane gose novuga ari mu mvune. Imisi amajana 761 inyuma y'imisi amajana 761 no mukinyi rero mu mpera z'inondwi yagize gucyanye arabasha novuga kugaruka mu kibuga aho Paris Saint-Germain mu mpera z'inondwi Paris yari kwigenda novuga ikintu rukino nande yari yagendeye ekipe batsinda ibitsindo bitandatu bariko bakina bariko bakinya nande burya yari ekipe ya Saint-Etienne voilà Saint-Etienne bakira muhira. Umumenyereza rero Marquinhos agira gucyanye umwanya nako Luis Enrique amuha umwanya. Rero by'ukuri cyari kiringo kingana n'imyaka ibiri. Abenshi rero bagiye gucyanye bamukeza bavuga ati courage, by'ukuri ufise umutima udasanzwe, yagerageje novuga guhagarara rugabo, uragira icizere yuko ikibanza cyawe kigihari hano
ati rero by'ukuri turakwishimiye cyane gose imisi amajana 760 uyu mugabo rero uyu mugabo n'umufaransa ariko kubona yuko afise amuko muri Kongo uyu unye ivyamushikiye muri sezo iheze uyu yagize imvune mu gatsintsiri David mu gatsintsiri tandodashi hari tariki 26 z'ukwa kabiri 2023 uyu mugabo aja mu mvune y'igihe kinini cyo gihe bariko bakina na Marseille rero uyu mugabo aramara igihe kinini ari mu mvune ku buryo bose bavuga bati Kipembe mbe azogaruka baragira amakenga ari naho bavuze bati reka turabe yuko abandi bakinyi bashobora kuza twarabonye umwana w'umunya Brazil twumva Berardi turabona bazana Pacho Luis Enrique rero uyu yagarutse itariki menga 4 z'ukwa kabiri 2020 uyu mwaka nyene turimo amaze kugaruka uyu araza aragira imimenyerezo aragerageza kwita uko ashoboye ariko uyu be na Randal Kolomwani sinzi n'undi yari yabwiye Luis Enrique we ariko arubaka Paris Saint-Germain aravuga ati Paris Saint-Germain ngiyanubake Paris Saint-Germain y'abana bakiri bato abana batashoboye kuba bari muri ya area y'abandi baciye ngaha bashobora kuba banyoboka bameze neza warahari gusa avuga ati jewe ndafisemwo Kylian Mbappe mu kinyi mwiza ariko murazi twese ko nyene twabonye ngene Kylian Mbappe hari kibazo kuri we ariko arageza avuga ati uyu ashobora kuma vyinshi ashobora kugeza kuri vyinshi Mbappe akamutsindira Mbappe akamutsindira mu match akomeye ariko still tukabona yuko hariho ukutahuza kucerekeye kwitwara kwa Mbappe ariko Kipembe ari harya Kipembe aragaruka avuga ati jewe nzogaruka nkora ibishoboka vyose ngaruke muri squad hariya ariko uyu Luis Enrique we mu mutwe cyo yarafise avuga ati jewe ndafise abana bakiri bato bariko baranye ko bashoboye nzoraba ingene nshobora kubikora nzane abandi twarabonye Berardi za harya kuraneza umwana akiri muto acavuga ati reka ndondere uyundi mukinyi ashobora gufashanya na Marquinhos kapitene we nabone yuko ari umuntu ari sage atigenza nk'abandi rero aravuga ati Kipembe mu mimenyerezo uzira abamenyereza umumenyereza yamaze aronse gukura ko ikizere biragoye ingene ushobora kugarukana ikizere kuri ariko rero ni vya bindi uyu ndamusanisha nande Kipembe ndamusanisha na Nsufati Kipembe baramubwira be na Randal Kolomwani ati mwebwe nta kibanza mufise nga muri Paris Saint-Germain Kolomwani aravyiga biraba aravuga ati jewe naraguze amafaranga menshi arabwira umuhaja wiwe ati rero sasa ati ndabira hano noje ekipa araza Juventus ati fatira aho nyene baragiye baramutije muri Juventus bamutije ati reka basije ndabira ahantu ngenda Kipembe we aravuga ati kujyana abakinyi rero ababona yuko imyaka yamaze muri inde muri uwo mugwi wovuga ati wewe uri umumenyereza ejo bizokwiyangana ugende jewe maze imyaka irenga 5 ndi ngaha wewe ni umwaka wa kabiri kumbura uri ngaha aravuga ati jewe nzoguma ngaha je nzoprove Luis Enrique aravuga ati sawa yari no mu bakapiteni ba ari bakapiteni ba Paris Saint-Germain Luis Enrique ati sawa kuko wo aravuga ati hariho bamwe bashobora kuvuga ati bari ba Irta Parisien bavuga ati nudukorere ku mwana w'iwacu uyu n'umwana w'umuhigi ariko nawe aravuga ati sawa sinshaka gukora ikintu gishobora gutuma mbonwa nabi okay nimba ashaka kuguma ngaha sawa guma ngaha je nakoretse imiryango ariko tu ne vas pas jouer ntuzokina rero umukinya aravuga ati nta kibazo kanigumire ngaha arigumira ngaha aragira imimenyerezo rimwe hariho match yamukinishije muri Coupe de France aravuga ati reka ndamuha ikizere Kipembe akina urukino rwiza cyane gose bamwe aravuga ati Kipembe yagarutse Kipembe ameze neza ariko uyu mugabo Luis Enrique aravuga ati ivyo muvuga vyose je ntare mu vyiwanje ntare mu vyiwanje ariko Kipembe stira ngo avuga ati jewe nzomukonvekata kuko wewe ikintu abafise burya bakinya ronso aravuga ati jewe ngiye ahandi ntangwa gushasha gufatisha ariko muri Paris Saint-Germain nshaka kumuprova kuko bakinyi bose kwisi yose no munsi bariko bakora ishoboka vyose kugira ngo bazokire ku 2026 ariko no munsi arashobora kuraba ati mbega defense y'Ubufaransa imeze gute iragoye kuyidumukiramo biragoye harimo aba Opamecano hariho ba Saliba hariho ba Konate
n'abana banashobora kwifashisha ariko ati cyajya no dumukirayo rero ibi inye kubona yuko bwati ngo roho turi Kimpembe ibi inye jewe ntibishobora kuntangaza uno munsi bazakina na equipe twa Dunkerque ni muri deuxième muri Coupe de France muri kimwe cya kabiri ni muri deuxième division arashobora kuvuga ati jewe Luis Enrique jewe sinshaka kugira ikibazo cha Pacho ikibazo cha Berardi canke cha uyu kapiteni wabo Marquinhos Kimpembe nuze wikinire kuko uyu yamaze guheza muri Ligue 1 ndavuga uyu Paris Saint-Germain yamaze guheza muri Ligue 1 igikombe kabisa bimeze neza ni gato kuko Monaco imaze gutsinda babaze ko basikanye urukino rumwe bisa nk'ivyaheze nubwo bunganye vyabo wabihejeje rero vyumvikana uyu Luis Enrique we hariko ategura match ya Aston Villa havuga ati iyi match nza kuyitsinda j'ai besoin ya défense yiwanje yanyeretse ibintu bikomeye cyane kuri match ya Liverpool rero Kimpembe ngo wikinire ariko abandi twe tubura ngo ni rohotura Kimpembe nahe wo guprova kuri we kugira ngo ejo nejo bundi tubonye Pacho ababaye tuvuga tuti aha yo hashira Kimpembe ore kwashira Berardi yo hashira Kimpembe rero mbona yuko Kimpembe muri izi match na approve nivyo ariko arakora ko na approve kugira ngo mu gihe muri Champions League hogira ugira ingorane Kimpembe ashobora kuboneka nuko kurande wa FC Barcelona nyuma y'akaruhuko gato yari yahawe n'umumenyereza wiwe Hansi Flick witwa Rafinha agiye kubagaruka mu rukino rwo ku munsi w'ejo bazokina na Atletico Madrid ni inkuru nziza kubabroga inkuru nziza cyane gose umunsi w'ejo agira imyimenyerezo bari kubatwenga n'umumenyereza wiwe by'ukuri arikizwe cyane hoturu novuga idasanzwe umukinyi Rafinha Hansi Flick yakoze ikintu cyiza kuri Rafinha kuko urazi yuko igihe bavuye ukina rujya rukino rwa Argentine Rafinha niwe yari alain de journaux habi buraya haba muri Amerika y'Epfo kuko hari amajambo yavuze imbere y'urukino ayo majambo aramukorako mu nyuma baratsinda ibitsindo byinshi ibitsindo biva kuri kimwe rero ibi amaze kuva hariya yari yitezwe muri Barcelona urukino rwa Osasuna n'abantu bari bamurindiranye igishika cyane gose kuko numwe ari au top cyane gose muri FC Barcelona numwe ari kurayifasha abakunzi ba FC Barcelona bavuga bati iyi match tuyitakaje kubera uburuhe bw'abakinyi dushobora gusanga Real Madrid iturindiranye ituravuga ati tubarindiraye hafi hajya iyi match banyerere kidogo tuzoba tubafashe turi kumwe rero Rafinha aramitije cyane gose ariko Hansi Flick arabiraba ati icambere na mbere mwe mwase muteve nimushobora gukira reka ndabaruhurire nivyo twarabonye be na Ronald Araujo ariko Araujo turazi yuko uno munsi hari umuramplasa muri defense ari defense no munsi yavuga ati ku Barca Nico Martinez yaramukirije gatoya Araujo twarabonye ko arishusha ariko aravuga ati we Rafinha ruhuka asura kandi avuga ati uko jewe ndanamubona psychologiquement ameze neza rero wewe gira wanze uruhuke kwanza uvyibagira ivyo vyose hamuga ko bimenyereza twarabonye rukino rwa Girona wape avuga ati nubu sinda gukorako wewe ruhuka uzoka mu bimenyerezo dutegura urukino rwande rwa Atletico Madrid ikintu cize yamugiriye aza kuza ari frais ameze neza kuko uri kuraraba uno munsi ni waza kuza guruha gusumbya abandi kuko uno munsi uravye abakinyi no kwita yuko barushe cyane muri FC Barcelona hari abakinyi bangahe batatu abo bakinyi nibo mbona yuko iyi match nabone yo ku munsi w'ejo yogerageza kuraba ingene avyitwaramo kuko uravye umukinyi Lamine Yamal aracari muto nkuko we yivugira aravuga ati jewe numva bavuga ngo bamubaje ati none izi nkino we nizikuruhisha avuga ati jewe maze kuruhuka umunsi umwe biheze jewe ahubwo sije murandasiyo kukiwa mu kibuga ariko abandi bakavuga ati aracari muto ku myaka 17 aracafise igihababu cyo gukina umupira imyaka iracari imwemerera ariko ukaza kuyundi yakinywa 120 uravyibuka bakina na Hollande uyundi nuwitwa Jules Kunde uno munsi ari mu bakinyi bagera kuri batatu bafise iminota myinshi mu FC Barcelona rero uyu nawe yarakinywa 120 urazi yuko Didier Deschamps mukinishije urukino gose rero vyumvikana yuko uyu mushima n'urugwibanze yararukinye rero vyumvikana uyu mukinyi urazi yuko urukino rwa Osasuna
ruriko rurakina Osasuna bavuga bati uyu urazi ko Lamine Yamal yamusohoye mu munota wa 80 umenga ariko Jules Koundé ntiyamusohora yagomba yinjije kaga peti ka Gerard Martin agasubira Barde rero vyumvikana uyu ntiyaruhutse urukina rwa Girona tangura mu kibuga ariko Alejandro Barde hari aramuruhurira Gerard Martin aja hari rero uyu hamwe nande uyundi n'uwitwa Frankie de Jong Frankie de Jong ariko aragaruka ko ku Barca yagiye mu mvune ariko we urazi yuko inkino zose yazikiye muri Hollande Casado niwe yagiye Casado nakumuramba biye Casado agiye mu mvune aragaruka ariko kiri inkino zose kandi no muri Hollande akiye zose na ya 120 minutes yarayikinye rero vyumvikana abo bakinyi batatu niba mbona yuko bari bafise uburuhe ariko ashobora kuko Frankie de Jong ngundi yaragomboye yaramuruhurira ariko umukinyi atari ko araruhira ninde ni Jules Koundé na Lamine Yamal aba bari ku rwego rukomeye bari ko bamufasha byinshi rero mvuga ni kuri igaruka rya Rafinha arashobora gushiraho en plus kuri abo bakinyi wa Satiri turabonye Lewandowski aramuruhurira akazana Ferran Torres aba Firmino Pez arabaza rero aha ndabona yuko urukero ku munsi wejo Rafinha ashobora kuza azanye ikintu gikomeye akazana valeur ajoute ikomeye kuko yararuhutse bikwiye ashobora kuza bafasha byinshi nuko Romero rukwako yakwije inkina amajana ane muri kariyeri yiwe yose umupira w'amaguru nawe n'umukinyi by'ukuri twogarukako bavuga tuti by'ukuri ari for no mukinyi yaciye mu bihe bigoye kiki uri buka ibihe no vuga bitameze neza yagiye acamwe muri za Manchester United muri za Chelsea ariko persevera agira ariko by'ukuri no munsi naho kwibaza ko no mukinyi by'ukuri yakwijije ibitsindo natangwe mvuga inkino ni bitsinda majanane muri kariyeri yiwe ibitsinda majanane ni rutayizamu reka tubyite bitonye kuko ari abakinyi benshi no vuga babasatirizi tabishitseko rero ni Romero Lukaku no musari muri Napoli ari muri Napoli amaze kwinjiza ibitsindo 11 muri no saison ariko ugiye kuraba kuva yatanguriye muri Anderlecht hari anye mu Bubirigi wabo atsinda ibitsindo 41 aja muri Chelsea atsinda ibitsindo 15 ni nayo club igira kabiri amaze gutsinda ibitsindo bike Chelsea hagize ibihe binovuga bitameze neza tuvuga ko ariyo club ya mbere yatsinze mu bitsindo bike cyane gose kuko ni Napoli ashobora kubirenza ageze ku bitsindo 11 West Bromwich Albion yatsinze mu bitsindo 17 hamaja muri Everton ni club yamuguye neza club yamuguye neza Everton ibitsindo 87 cyo gihe hari top hari muri Everton aho Manchester United yaciye namugura amafaranga atari na make wanashima miliyoni hafi jana hari caja muri Manchester atsinda ibitsindo bigera kuri 42 aja muri Inter de Milan yindi club yagizemo ibihe byiza ni Inter de Milan ibitsindo bigira 78 ava muri Inter aja muri AS Roma ibitsindo 21 avuye muri AS Roma rero mwaka uheze yigiriye muri Napoli ariko muri equipe nationale ni capitaine no munsi w'ubirigi amaze gutsinda ibitsindo 88 cyukuri umukinyi warako ariko aragerageza no vuga ku ESP cyane gose n'umukinyi ona yuko nivyo ariko arakura imyaka 31 wavuze imigwi yagiye aracamwo ariko uyu mukinyi twabonye yuko mu Bwongereza hatamuhiriye mu nyuma Chelsea ravuga ati turamutijije hari muri za Inter de Milan hariya ariko uyu mukinyi tubona ariko Alex yabikomeye mu Butaliyano hamuguye neza mu Butaliyano rero umenga yarari kumwe n'uyu Antonio Conte bantihenze yari Antonio mu nyuma uyu agenda muri AS Roma AS Roma yayigiyemwo ubona yuko mu buryo butangaje kuko urazi yuko ndetse hari nabamwe batabishimye ndavuga mugenzi we Lautaro Martinez uyu yaragiye agenda muri AS Roma mu buryo avuga ati atabimenyesheje bamwe abasezeye Lautaro Martinez yari mugenzi wanje twatsindanye ibitsindo byinshi batwaranye igikombe ca Scudetto aravuga ati ariko ntiyambwiye yuko ageragende muri AS Roma AS Roma aragiye naho nabimuguye neza aratsinze ibitsindo ariko icabaye umumenyereza Antonio Conte agiye muri Napoli
aravuga ati jewe Osimhen aragiye. Osimhen amaze kumutanga kumutiza muri inde muri Galatasaray. Aravuga bati wewe rero sasa uyu mu president wabo ni De Laurentiis. Aravuga ati jewe umukinyi nkeneye ninde ni Lukaku. Ati Lukaku kweli? Ati jewe mpa Lukaku ibindi vyose no kuri je nta kibazo. Aravugana iki hariya baraza umenga yari kuri ku miliyoni nka 30 z'amarivre sterling yamuzanye ko amuzana muri Napoli. Uno munsi muri Napoli uyu mukiye ko rafasha cyane gose. Ejo bundi basinze Milas yatsinze igitsindo. Uyu mukinyi mwiza cyane gose. Ageze ku bitsimo nga 10 na binga 11 muri champion z'ivicenda. Muri iyi sezo. Rero no mukinyi ariko arayifasha cyane gose n'umukinyi ubona yuko umumenyereza Antonio Conte yaramuravye aravuga ati uyu mukinyi afite ku busatirizi ntaco ntoronka. Rero no munsi Napoli barakimeze neza. Ikurikirana nande na Inter de Milan. Rero bariko bariruka ku gikombe umengo a 2 points amanota. Amanota 2. Rero vyumvikana uyu Romelu Lukaku ni mu Butaliyano avuga ati uyu mu Butaliyano haramuhiri ni yigumireyo ntiyagira umuguzozi vuga ati Lukaku yahumaganye ngo turamuzanye mu Bwongereza afite taye nziza aranyaruka ebara physique yiwe kabisa aramwemera kuba aramusatirizi ariko ntazagirereye yumve yuko gwasuye mu Bwongereza. Romelu Lukaku yigeze guseka Azpilicueta match ya Chelsea na Manchester United. Azpilicueta gwa hariya kuri corner. Rabijya bintu by'abakinyi basekana kiki. Oya kirakomeye. Gaterana kiki. Ni gatanya kabisa. Yewe gaye yaramusetse umukinyi umugabo muzima gwa hariya. Ni gatanya kabisa uyu. Nigeria. Uyu ubona yuko arakwiriye kabisa kuba mu bataka. Rero mu Butaliyano haramuguye neza. Jembo numenga yo kwigumirayo ndetse akabona uyu duko namubona. Ndiko nkamubona nka Zlatan Ibrahimovic. Ko numwe yagiye arazunguka mu migwe mu Butaliyano. Imbere ko aza mu Bwongereza. Urazi ko yaraciye muri Juventus, araca muri Inter de Milan, araca muri AS Milan. Rero izo zose ndazizungurukamo. Rero uyu nawe araje muri Inter de Milan, aragiye muri AS Roma, aragiye muri Napoli. Niyizungurukiraho. Asigaye ko aja muri Juve. Asigaye ko aja muri Juve. Niyizungurukiraho ibintu bimeze neza kuri mu Butaliyano. Nuko kuri Manchester City ni novuga ikipe yaciye mu bihe bitameze neza muri no saison par rapport novuga ama saison novuga aheze ariko kandi ni Manchester City tutogaya novuga ivyikwirashikako ni Manchester City nyuma yo gukatisha itiki ya demi finale muri weekend iheze bashitse muri finale muri demi finale igira ndwi yikurikirana kuva 2019 nibarabura muri demi finale ya FA Cup. Niki ni kintu novuga ta ikipe yari yose irabikora muri zino nkino canke muri kino gikombe ca FA Cup ni okoro kuri no ikipe ubona neza yuko byukuri nayo nyene uno mwaka bashobora kugira gucyanya imibatahe inane branch. Oya ikindi kintu ciza kuri City kuko bobo barabonye yuko bitagenze neza muri Champions League. Pep Guardiola avuga ati iyi season Pep Guardiola yarayikaravye. Yaravuye ko ari season mbi kuri we. Aravuga ati ariko ico ndiko ndagwanira. Igikombe kibonetse ca FA Cup. Namarame ni nkwisawa. Kuko wewe ngira ngo ibiharuro arimo ariko urazi ko iyo utwaye FA Cup uronka uburenganzira bwo kina Europa League. Ariko akavuga ati ntwaye iyi FA Cup omwe basi ndiko ndabona yuko iyi Europa League jewe izompa uburenganzira agize kuko nk'ubu uri kuraraba nka atwaye FA Cup atwaye FA Cup akaba ari mu kibanza ca gatanu ngaho arakina Europa League ariko atwaye FA Cup ari mu kibanza ca kane ca Champions League. Urumva abahaye ubundi burenganzira iyindi equipe yo mu Bwongereza yaba iya gatanu. Rero ico avuga ati jewe nimiburi basi nkina ni competition européenne basi izwi imeze neza ariko still aravuga ati Champions League ndayijemo ariko rero Champions League arayivuyemo araza muri champion aravuga ati igikombe no kwinamanitsa amaboko ndahebe ya Liverpool ndahebe ya Arsenal mweba ni miruke
jewe ubu ndiko nirukana Chelsea muri Big 4 ariko cibure nahone nego noja muri Europa League ariko ntwari ikombe ca FA Cup rero vyumvikana ni parcours nziza yo kuja muri FA Cup twagi basi azokwicare bavuze ngo la saison ntiyagenze neza ariko no musi no kitagenze neza umumenyereza ari muri demi finale ya FA Cup ariko aragwanira Big 4 ega si Manchester United si iziza Chelsea mu mwaka wezigere zari zimeze ariko no munsi uvuze City ntituyize muri vya bihe vyayo vyiza iriko igonga igikombe ariko irigwanira Big 4 nibishika rero mvuga ni ikintu ciza mu gihe agiye gukina nande na azokina na Nottingham Forest equipe imeze neza bishobora kuyigora avec rero iyi le retour ya Haaland iri incertain kuko bavuga yuko izi match bazozikina mu mpera za avril rero match ntazo ikina ku match atazoki iyi rero mba nikibazo kuri Nottingham Forest ronda dafise Haaland bizovarani na performance bariko uyu Omar Marmoush ariko ni Pep Guardiola iyi saison kuri we n'ukuri we yaravyivuga ati iyi saison bisa nkuko je nayikaravye ariko ntikibuza yuko avuga ati cibure Big Four ndayironka kugira ngo mu mwaka uza nyine Champions League rero wumva ko kuva 2019 Pep Guardiola ntasiba muri kimwe ca kabiri gishiri ca nyuma cy'igikombe ca FA Cup ni ibintu byiza cyane gose 2019 2020 yarashitse muri demi finale 2021 2022 2023 2024 na 2025 rero unye yashitse muri demi finale banashima hano kabona yuko yagiye akina ama finale atari make y'iki gikombe harimo finale no mu mwaka weze bakinira Manchester United imutwara igikombe ku ruhande novuga rundi ni umukinyi novuga w'umutaliyano yitwa Moise Kean umutaliyano Moise Kean rero yagize saison mbi cyane gose novuga muri Juve mu mwaka uheze aho mu nkino zigera kuri 200 zose atani gitsindo na kimwe yigeze atsinda ariko biratangaje cyane no munsi yibereye muri Fiorentina hari anye kwa David De Gea nawe David De Gea yabereye ari ya munyegori ariko bikora neza ushobora kwibaza ku nkino 35 amaze gukina amaze kwinjiza ibitsindo 21 amuhiriye urumva hari imigwi rero ubusanga by'ukuri atari y'abakinyi ugasanga bariko barafosa muga bagiye ahandi hantu ugasanga biriko biraza usatiriza Moise Kean rero yibereye muri Fiorentina ameze neza cyane gose amaze gutsinda ibitsindo birenga na match yakinye muri Juve atanakimwe yigeze atsinda mu baye ko ari ibintu byiza cyane gose uyu numukinyi yaje ari muto akora ibintu byiza yarakina muri Paris Saint-Germain ariko naho ntivyamuhira gose yarakiri muto agaruka mu Butaliyano muri Juventus tire biranka rero Fiorentina burya Alonso ari kintu nkunze kubona hariho abakinyi bari muri kategori kanaka rero abakinyi ubwiza bwabo ntiwonekera muri ya migwi ikomakomeye ariko ntikibuza yuko iyo migwi ishobora kuvuga ati wewe naka Moise Kean ndabona uyu mwana aranyaruka aracenga uno munsi urabona muri ijya equipe nationale y'Ubutaliyano hejo bundi niwe ariko bafasha gutsinda iyi Ubudagi no kuba gukuramo bya bitsindo batsinda byose ariko uyu rero ku myaka mike yiwe arabikora neza ari niko ndavuga ati hari bo abakinyi baba kwiri imigwi mito bakayikuriramo kwa yes akaza avuga ati jewe ndiko ndexera muri umugwi muto ndabona munsi par exemple uri kuraraba kuva muri Ajax Amsterdam akaza muri Manchester United ndavuga Anthony aho baravuga ati hariho ingazi zimwe mu busimbi rero kuvuga yuko ashobora kuza akavuga ati je Manchester United biranze agiye muri Real Betis ariko arexera bikomeye kubera iki ari hahandi kuri ya niveau yiwiwe uyu Moise Kean rero kuza muri za Juventus ifise ama Scudetto ashika kurangahe ariko we uracari muto genda ahantu hato Moise Kean ndamugereranye na Anthony wa Manchester United niko navuze ari muri Real Betis no munsi Betis Juve bariko bakora ibintu bitabaho ejo bundi batsinze
derby yo mu gisagara ca Sevilla bariko bakina na FC Sevilla inyuma y'imyaka myinshi cyane gose badatsinda Sevilla barayi babishitse ko kubera no mukinyi Anthony kira match barabita cyane gose uyu rero Moise kini kirakoragira iyi sezo benshi bariko bayisanisha na sezo yagize kuri sezo ya 2020 muri Paris Saint-Germain aho yashoye gutsinda ibitsindo bigira kuri 13 gutyo muri sezo imwe kanco giye yari umura kandi yarakiri muto cyane rero vyumvikana yuko uyu mukinyi yarakiri mu 20 ans 19 gutyo rero muri Paris Saint-Germain bavyigenjemo neza bariko narabati iyi sezo yagize ya mengari ya metari ya kabiri muri Paris Saint-Germain ari kwisani ariko wagira muri Fiorentina uno munsi avuga ati je ndahano nisanzuye ndahano gishoro kinataba star bahari ndisanzura nkakina uno munsi rero mura yuko naco gituma muri equipe nationale y'Ubutaliyano bamuhamagaza akabona yuko ati jewe ndi kumwe n'abakinyi beza bo mu Butaliyano nkashobora gutsinda igitsina cyane gose atsinda abadagi rero uyu Moise kiri ku myaka 55 yiwiwe ndabona yuko ariko araduga uzobona kuri sezi kurikira n'ibinyishi murondera nuko uitwa Bruno Fernandes aruka gutogwa nk'umukinyi yaranze ukwezi kwa gatatu muri EPL mukinyi ariko arabafasha cyane gose akafasha Manchester cyane ariko mu buryo butagaragara cyane gose urumva mu buryo butagaragara cyane kuko n'umumenyereza Ruben Amorim nawe yatowe nk'umumenyereza novuga yaranze ukwezi kwa gatatu muri EPL uno mukinyi rero biriko biranugwanugwa yuko equipe ya Real Madrid yatanguye kumurabagiza hajya rero babajije umumenyereza Ruben Amorim ati no mukinyi wawe ko Real Madrid iri kwira mwibaza ko cyangwa iramurondera wowe bivuga kwiki yavuze ati no ati sola na Rivera pa iki kintu nikizoba nikizoshika uyu mukinyi nubona yuko Manchester ishobora kumutakaza mu gihe Manchester yobandanya kugira amasezo mwena ya anya ariko umukinyi akaguma aba agaragara ko ari myiza ntabwo babuhari yuko bashobora kumutakaza kuri Bruno numwe mu bakinyi yatangaje abantu benshi muri Premier League kuvaza avuye yaravuye muri Sporting yari capitaine wa Sporting numwe mu bakinyi yatangaje ba Sport Scores aratangaza abakinyi ba Roy Keane aravuga ati bigenda gute umukinyi ashobora gushika akabu watari muri Manchester United agishika benshi baratangara baravuga ati uyu mukinyi kandi ntitwigeze tumubona kuri iyi nivo muri Sporting aja vyerekana muri Manchester United imeze nko kuri kiramera nabi ariko aza yiyerekana ameze neza gushika naho bavuga ati uyu ni wakwiye kuheka nde Manchester United bamuha brassard rero uyu ino saison urabona yuko ibihe bibi Manchester United ikiracamo uyu mukinyi n'umu numero 10 wa Manchester United ariko niwe mukinyi ari mu bakinyi batanu bakomeye bariko barafasha Manchester United muri defense kuzibira ejo bundi match bakina mbere yagize amadiwega ku 13 wenyine defensivement kuko no munsi ayo nawe bavuga ati no munsi ko tubona yuko offensive atari cyane ariko ko aravuga ati ndiko ndabona yuko nuko dutsinda turankesa cyane gose ariko arafasha cyane gose defensive mu Manchester United rero uyu niwe mukinyi ngendegwako kuko urazi yuko Ruben Amorim magishika yavuga ati hari abakingiye gusohora bamwe bagashira nk'uyu kuko imyaka yiwe ikiragenda ari bakavuga ati oya uyu mukinyi ndabona yuko ariko aritangira umugwi uranabona yuko Manchester United ikiratsindwa arashavura cyane arababara akabwira abakinyi ati dukina umupira twitange twese akabana example rero uyu mukinyi wari kuravuga ngo Real Madrid kuramurondera ni bijyamakuru kuravuga kuko uyu mukinyi afite imyaka 30 ndakurahimana yo uzokwigera ubona atakintu kiba kigoranye muri attaque cyangwa muri defense Real Madrid nishobora kwirwa ku mukinyi afite imyaka 30 bonye ufite imyaka 30 Real Madrid itangura kukwegera kukubwira uti ikongeza umwaka umwe nirenza rero ibi ntibishoboka
Bruno Fernandes ahubwo namwifuriza kwigwa muri Manchester United canke yiguma Premier League arayimetriza vraiment uyu rero kuva muri Manchester United yari perte ikomeye kuri Manchester United uyu ndibaza yuko ico Ruben Amorim cyose yokora la saison prochaine Ruben Amorim ni yubake Manchester United ayubake kuri mugabo kuko no munsi Alonso mbwira ikintu cyose yokora imiryango yose yokugurura agakubura muri Manchester United agasohora abarinderofa bakazemiro aba baruksho bande bose umukinyi yosigara abo yozana uwo yokubakira ko yobarinda niwombera ko yokubakira kuri hari magwana wana ashobora kumusohora niwombira ko yokubakira kuri inde nta uhari uyu no mukinyi yovuga ati mu bakinyi bose jewe nzanye nonse uburenganzira nkoranye n'uyu uyu mu president ampaye uburyo bwo kuzara abakinyi nkakora directeur sportif yiwanje tukaraba ingene nkamubwira ati jewe abakinyi ndabona ko ari sawa directeur sportif akambwira ati abareka turago twobagura ibi ndabona yuko umukinyi afise wo kubakirako ni Bruno Fernandes avuga ati mwebwe mwabakinyi mwe umuridere mufise lo capitaine mutegeza kuyoboka n'uyu niwo zobereka ingene Manchester United yubatswe umwongo n'udahuma muri Manchester United hama mushobore kugendera kuri we Manchester United uyu yoyubaka neza ari kumwe na Bruno Fernandes nuko ku makuru ya matransfer Tottenham Hotspur irifuza novuga ku gusohora umukinyi witwa Christian Romero umukinyi wabo w'inyuma mu Argentine aho rero ubona ko ku mafaranga agera ku miliyoni 80 equipe ya Tottenham Hotspur irashobora kumurekurira hehe hari muri Atletico Madrid genre style y'abakinyi novuga ba Atletico Madrid uno mukinyi ari Christian Romero mu Argentine hari ugiye kuraba kuri Diego Simeone abakinyi mwe naba anye nizo guziyo nizo guziyo niwo tanga rubonye adashidikanye no bwa gusohora ayo maheri miliyoni 80 ku mukinyi w'inyuma Christian Romero uyu n'umukinyi akomeye w'inyuma umukinyi yitanga umukinyi ubona yuko ni babakinyi ubabona muri style yande ya Sergio Ramos ntibafyina uyu ari muri defense nta blague agira rero uyu unye muri Coupe du Monde finale ya Coupe du Monde ya 2022 no mu France ari n'umunya Argentine ni champion du monde uyu barakinye match ku buryo hari umukinnyi amwenerevye mu France hari Emiliano Martinez yahatse gufuka mu mutakambi amubwira ati umva yari yashavuye amubwira ati ndakwinginze tuko dukinira finale ya Coupe du Monde ntukore ikosa nguronke ikarate tukura kuko uzobutwisha kuko abani babakinyi umukoreye ikosa avuga ati ndakwishura rero amubwira ati ndagusabye wikarwe ntuduteshe igikombe cya Coupe du Monde rero no mukiye dafyina ni ba Sergio Ramos aba cyane abani abakinyi uyoberwa yuko ari nk'umutaliyano umva no mu Argentine ariko ake nk'umutaliyano bambe twabona ba Fabio Cannavaro ba Alessandro Nesta urumva habitwa ba Torricelli bari bakomeye cyane gose rero vyumvikana uyu ni wa mukinyi avuga ati jewe ndagufise ntabwo urabona ko yuko no munsi Atletico Madrid abakinyi b'inyuma barashaje arabasohora ba Jimenez ariko arakina ba Godin yarabasohoye baragenda aravuga ati uyu niwe ashaka kuzana ariko kumurekura rero uyu unye Daniel Levy abakinyi biyo babazimvye ariko no munsi Tottenham mu kibazo cy'uburyo naco gituma muzobona basohoye abakinyi bakomakomeye bendegwa ko bagira bari mu kibazo cy'uburyo ndetse n'abafana ko ravuga ati Daniel Levy tuvireho amarokituma uri kuragira siyo abakinyi bariko baraza ntitubemera ejo bundi mwarabonye ko bazanye uyu mukinyi yakiye muri za Chelsea yitwa gute Timo Werner Timo Werner takiro kimwe yabazaniye ariko kavuga ati wapi uri kuragira sivyo uyu mumenyereza bafise Ange Postecoglou biriko biranka Tottenham bibi cyane gose rero aya mahera mushizeko ni note ariko nabakuyugeza n'abandi bakinyi bisaba yuko sacrifice abakinyi ngende kwa kubi wawe
nuko ku rundi ruhande ni umukinyi yitwa Jonathan David ariko agira saison nziza muri Lille ariko amasezerano yiwe azorangira muri uku kwezi kwa gatandatu donc mu mpera zino saison. Ku ruhande novuga rwa Jonathan David ariko asaba umwaja wiwe yuko yogenda kumudodorera muri FC Barcelona. Numva umukinyi ni wari ko arisabira yuko nyabona FC Barcelona yo murabagiza ariko imigwi yo mu Butaliyano nka Juve ndetse na Inter do Milan bamaze kuba novuga bifuza bagaragaza ko bifuza no mukinyi ariko we asaba imiliyoni 9 z'umushahara ku mwaka na 15 millions za signe de prime de signature muri FC Barcelona yaba kuri Juve yaba kuri FC Barcelona yaba kuri Inter do Milan ariko wewe ariko yisabira muri Barca wewe ntaco ntibarayireageza ko bamushaka ariko imigwi ibiri maze kugaragaza ko imukeneye niyo mu Butaliyano Juve na Inter. Uyu ni umukinyi mwiza n'umunyakanada umukinyi kabisa ubona yuko akiri muto ariko abafasha bikomeye cyane gose mu mugwande mu mugwi wa Lille hariya mu Faransa numwe muri Champions League niwe mukinyi umumeyer bitere muri Lille mu competition européenne 13 buts amaze gutsinda murazi ko uyu ni wo mukinyi yatsinze Real Madrid penalty yabatsinze uyu ni wo mukinyi aje wundi wakina Juventus yabatsinze igitsinda uyu ni wo mukinyi yabagejeje muri 8e de finale rero vyumvikana uyu ni wo mukinyi ariko arabafasha bikomeye cyane gose rero umukinyi yaravuze ati ndavye ingene meze Lille bara yaranse yuko ba urwego ndiko nifuza aravuga ati jewe ko abongera amasezerano aravuga ati amasezerano kabisa kubongera uyu mukinyi mu mikino maze gukina 21 ibitsinde bwa kuri 12 amaze gutsinda n'umukinyi mwiza answa muri Lille bagenderako uno munsi uyu ni Bruno Genesio niwe kocha wabo ubona yuko amufite runavuga ati uyu n'umukinyi fisi ariko uyu mukinyi avuga ati wapi vrem urugwego ngezeko simbona yuko jewe noguma muri uyu mugwi wa Lille haragazaho nja kuraba handi ngene ubwatsi busa rero FC Barcelona yaravuze ati ndifuza ati jewe ni rêve yiwanje nari yifuse kuva ndi umwana gukinira FC Barcelona ariko FC Barcelona irabiraba hariya uwitwa directeur sportif Deco aravuga ati nukuri n'umukinyi mwiza ariko twe ntare mu haroro by'iwacu wacu urugwego kabisa ntare mu haroro by'iwacu dufite abakinyi beza kandi uri kurabi kuko n'uyu yaravuze ati jewe bakaza n'ukuri ndemeye les conditions zose bazonsaba nubwo bazombwira ati gabanya umushahara ushire kuraye jewe gusa mbone yuko rêve yanje bayirealize ariko Deco aravuga ati oya kabisa turacafise abakinyi Lewandowski ari harya ariko Juventus ndabona yuko uyu no muri Juventus ndabona yuko ikibanza arashobora ko uyu mukinyi Dusan Vlahovic n'uyu yitwa gute Yildiz bariko baramurondera Liverpool kuramurondera cyane gose Dusan Vlahovic konyereza Chelsea ko ziramurondera ariko ukabona ingene Randal Colomwani ariko arigenza uyu ni ntizanya Paris Saint-Germain nituzi ngane Paris Saint-Germain izobiraba Luis Enrique avuga ati jewe narahawe gushe mu 2027 una munsi Ousmane Dembele ko ranka ibitsinda ariko Randal Colomwani ndamuzane cyane ndabireke ibi ntawo biza ashaka kuvuga ati mu mwaka uza ndamuzane cyane muciriza ndamugarukane rero uyu Jonathan David muri yo migwi ibiri yose mbona ndabona yuko amahigwe muri Juventus arahara ariko kubice bito mu gihe ariko yo yagira mu gihe abakinyi Yildiz na Dusan Vlahovic babasohotse nuko turafise novuga ikiyago tugiye kuyaga ko mu mwanya muto ikiyago tugiye kuyaga ko byavuzwe n'uwitwa Rafinha ariko kandi no muri FC Barcelona hagati novuga y'abanyegori babiri abona ko byamaze gukomera ni mukanya gato tugaruka tubandanye ikiganiro cyacu ni saha